Mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi uhimbaza kwa munani ntwarante, abakenyezi ntibari bakwiye kurenza urugero mu kunezerwa kuko iminsi mikuru yamaho, ahubwo nyabuna n'akaryo keza ko kwirimbura nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bakenyezi b'imboneza. Burya igihugu kitagira umuco kirasambuka koko. Twobahanura ko bohagarika cane cane ko benshi urya munsi baca batangura kunywa nkumbure inzoga nyinshi batari basanzwe banywa. Nimba umukenyezi vy'ukuri yifashe nk'inkingi y'iterambere mu rugo, muri we, mu gihugu, birengeye ivyo. Mbega muri uwo mwanya be na bagenzi we bahuye boyaga iki? Yirimbure, arabe yavuye ntahageze we ubwa mbere na mbere. Agira imigambi yifatire, mugabo ahimbaze ico amaze gushikako, kandi asubire ngira ngo aduzwe morale niyagiraje. Ubwo abakenyezi uwo munsi sakaryo ko kungana n'abagabo, bagashaka kumva ko ari umunsi aho umugore umenga niwe acagira ijambo mu rugo. Muri bimwe bita ngo umukenyezi ngo arangana n'umugabo, erega sukungana kumva ko umugore nawe yabaye umugabo mu rugo, no kungana imbere y'amategeko. Ibwirizwa shingiro biranditse neza ko umugore n'umugabo bangana imbere y'amategeko. Niho rero hari abakenyezi babifata nabi bagaca bumva ko umukenyezi ngo angana n'umugabo. Oya, Imana yabiremye kuruta onde. Hariho umugabo, hariho umukenyezi. Ivyo biruka mu gihe hari abakenyezi bamwe bamwe bafata uwo munsi nk'umunsi wo kwisanzura ngo gukora ibintu uko bashaka kose.